ingingo y'amajana 289 y'ibwirizwa shingiro twatoye muri 2018 igatangura kuja mu ngiro umwaka wa 2020. Muri iyo ngingo bavuga yuko inama nkenguzamateka ihawe ikiringo c'imyaka 5 kugira ngo isuzume nimba ibijyanye no guserukirwa hakoreshejwe ivy'ubwoko vyovaho canke bikabandanya. Dusigaranye imyaka 2 n'inusu. Mu nama rero nkenguzamateka imbere y'uko n'umwaka uhera tuteza kuba twatanze icegeranyo kuri nyenicubahiro mu gihugu cy'u Burundi tumubwira ngo ngibi ibyo abarundi badushikirije ku bijyanye n'ingingo y'amajana 289 y'ibwirizwa shingiro y'u Burundi. Abajenama muserukira abenegihugu ku mitumba nibo batoye, twagira tubatume mugende kutubariza bajya benegihugu babatoye ku mitumba, mubatubarize ibibazo by'ubwoko bibandanye canke biveho kugira ngo umurundi wese ashobore guhabwa amabanga, ashobore gukora igikorwa kubera ko agishoboye. Ivyo ni bimwe mu vyo nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yashikirije mu nama yagirishije abajenama b'amakomine yo mu ntara za Bujumbura, igisagara ca Bujumbura, Bubanza, Cibitoke na Mwaro kuva ku igenekerezo rya 13 gushika ku rya 17 ntwarante no mwaka. Inama nkizo zikaba zaragirishwa kandi n'ivyegera vy'umukuru w'inama nkenguzamateka mu ntara zitandukanye z'igihugu kugira ngo baganire n'abajenama b'amakomine mu ntumbero yo kumenya ibibazo biba hanze. Mu nama ziherutse kuremeshwa na nyeniteka Emmanuel Sinzohagera mu ntara yagendeye, abazitavye bamushikirije ibijanye n'ubushirukabute jeton de présence mu rurimi rw'igifaransa budashemeye buhabwa abajenama b'amakomine, gukarihirizwa ubwenge, ukudashaka gukorana hagati y'abajenama b'amakomine n'abakuru b'imitumba, guteba gushira mu ngiro ingingo zapfunditswe, nivyo ahanini vyagiye birahurizwa ko muri izo nama. Umukuru w'inama nkenguzamateka nawe yaciye atanga umuco ku bibazo vyashikirijwe, aho mbere yabamenyesheje ko bimwe bimwe yamaze kubiganirako n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu. Ivyo navyo bikaba vyerekeye gukarihirizwa ubwenge, kugendera cane cane abenegihugu ku mitumba kugira ngo bamenye ivyo baba bakeneye no kumenya ko kuba indongozi bisaba ukwitanga. Nagenda babwire bubahwa by'ukuri hari igihe abantu twirukira mu bintu mugabo tutazi ko ari umusaraba twikoreye. Indongozi iyo wemeye gutorwa canke guhabwa amabanga hari ikiguzi utanga. Nta muntu n'umwe bazokubwira ko ari indongozi adatanga ikiguzi. Uyo sinzi wari nyakubahwa amatari arashobora kutarasinzira ijoro ryose, twebwe tugasinzira mu ntara. Mugabo amatara atajyana kandi mu gitondo akaca abyuka akoga akaca agenda ku kazi. Ikiguzi cy'uburongozi. Hari bamwe barashaka iyo dutowe tuba dufise ibindi vyiyumviro, hari ibyo tuba twiteze ati ko ndinze ntorwa hari nawe wamara gushikayo ugasanga ahubwo ni ngorane gusa witeye, kubera ko twebwe turatera imbere mu vyiyumviro. Ubundi iyo ugiye mu bintu kubona yuko vy'ukuri hako wobibamo utari kurabibamo utanga ibihoho kabivamo hakiri kare. Ati hako mbandanya nirirwa ndata umwanya nko ivy'iwanje nza ndahomako nk'ubu urabona mwiyunguruje sikubivuze n'amafaranga yiwawe. Ati hako rero nirirwa ndahomako ayo mafaranga yose nibaduze ubundi jewe ngende kuba ndakora ibindi mwarakoze cyane mugabo ibi ntabyo nobandanya.
ukaca utanga imihoho ukabivamo ukikorera ibindi. Ingorane y'Umurundi akumirako kandi abona bitagikunda. Mwemereye gutanga ikiguzi muri ayo mabanga mwatowe. Erega igihe wiyamamaza bakagutora ni nk'aho mwasinyaniye kontara n'abenegihugu, baguhaye amajwi yabo, bagusaba ngo baserukire. Genda rero baserukire. Ubona atabyigishoboye, subira hano babwira ati murizi n'inkuru nasanze ibikorwa mwantumye atabyigishoboye, jewe ndavuyemwo nihaduga uwundi. Nta kibazo kugira, uburenganzira bw'iwawe bwo kubivamo, ukacibera nawe umwenegihugu mu bandi, akakurongora mu bandi, hanyuma ukabandanya ibikorwa hano. Ikiguzi c'uburongozi